nkaca rero ndabasaba ko mwokwama muri ko muraja kwipimisha kenshi kugira mumenye ko mufise umugera wa sida, kandi umaze kugenda ugasanga urafise umugera wa sida, ni vyiza ko wipimisha n'igituntu kugira ntibasange babasoda b'umubiri wa mugera wa sida waraba nigaguye ngo bice vyoroha ko ufatwa niyo ngwara y'igituntu. Nibaza rero ko muri make ivyo twagomba kuganira nivyo, tugira amahoro n'amagara meza kuri twese. Ego ndafise akabazo. Ego baza. Ego je hari ico ntatahuye. Mbega izo ngwara z'ivyuririzi ziterwa n'umugera wa sida gute? Umugera wa sida umaze gushika mu mubiri w'umuntu uranigagura bajya basoda bose umuntu yari afise mu mubiri. Umaze kunigagura bajya basoda batugwanira mu mubiri, urumva duca tugira reza ngorane zo kugwara za ngwara z'ivyuririzi. Urumva nta bugwara na bumwe budaheza ngo bugende buragufata. Natanze akarorero nko ku gituntu, aho intuzenya zazona, gucibwamwo, kugwara gripe y'imyanya yose, izo zose ni ingwara z'ivyuririzi ziva ku mugera wa sida, kubera atabasoda bafise dukwiye tuba dufise muri ico gihe iyo ufise umugera wa sida. Nico gituma rero nosaba ko kenshi mwokwama muri ko muraja kwipimisha kwa muganga. Kugira iki? Kugira umuntu amenye ko afise uwo mugera wa sida. Hanyuma hariho benshi bapimisha ijisho akabona umuntu aravyibushe ngurya nta mugera afise. Misi yose kumenya ko umuntu afise umugera wa sida canke ufise igituntu ni muganga niwe atanga inyishu. Ukabona umuntu yonze utangura gupimisha ijisho ngurya ngo aragwaye umugera. Eka nukugenda kwa muganga kipimisha niho uzomenya yuko ukomeye canke ufise uwo mugera wa sida. Aho rero mwavyumvise, umaze kwipimisha umugera wa sida ni vyiza ko ucugira kukipimisha n'igituntu kuko kiri muri za ngwara z'ivyuririzi. Mugo umuntu yamaze gutangura gufata imiti y'igituntu ntabacanduje igihe yakurikije impanuro neza zo kwa muganga, ni ingwara umuntu agwara igakira, naho yoba iri kumwe n'umugera wa sida urakira ingwara y'igituntu igihe wafashe neza imiti ugakurikiza zirya mpanuro zo kwa muganga. Ivyo ndibaza ko musanzwe mubizi. Ivyo ngaha rero nukuri ntuze witinye, nta na kimwe uzobora ngaha, aha ni nk'iwawe. Ahanje nyote wabakoze ariko bari no basaba agacupa bakakaba. Ye nukubwira uti mubwire patro. Uzovuga uti patro. Ari he. Uti mpaje ndamwibaririra nta kibazo. Ntibagorana ndibaza. Ije narabwiye nti uzoza avuga kwanzi ari umugenzi wawe. Ntanyotewe muce mu noneho ngawe nta nakimwe. Mugabo cyane abantu b'abagabo nibo batoca bahaka. Abantu b'abagabo n'abahese. Muraho. Mahoro. Hano mutarame. Yego. Neza none. Yego. Muruga ndagacubuto. Yego twariko turasoma kandi uzeye dutera inkuru. Yego uyu mukobwa. Yego. Ahirungu ryari ryanyisha hama mbonaraje. Abarantera inkuru rero nti ko ndagira ikintera inkuru tube turatera inkuru nta bundi. Ni vyiza abantu n'abakunda. None we muzane nizoga ngaha. Uvuye he? Sewe mvuye mu nama. Yego mbega wewe muraho kutaha. Ya none nari kuza nkaheba ico ndiko ndakora ngaha. None nkiri icupa uri kuranywa iyo ntaguma ngaha wari kuri kura he? Nabatari bakurambitse. Naho bondari kaireka hari ibyo umuntu wakwiye kujamo n'ibyo adakwiye kujamo. None we kutagira ico ukora je mugana n'imfite cyo gukora gayiwaye. None mvuye mu nama nico niko ndakora. Imego mbadira ibyavuye. Batubwiye ivy'umutekano. Yuko dukwiye kwirarira kugira ngo ntihagire abanzi baducamo. Baratubwira ivy'iterambere ko dukwiye guharura amabarabara
tukigisha abana ku mashuri ikintu rero nyamukuru cyanryoheye umuremesha kiyago amaze kwakira ijambo ati urukwegakwegane rw'indwara y'igituntu n'umugira wa sida aradusigurira neza yuko umuntu ashobora kwandura umugera wa sida hanyuma amaze kuwandura uramusinzikaza hagaca hazamwo indwara z'ivyuririzi jewe rero nta gituntu ngwaye nta n'umugera wa sida ngwaye iyo siyo nama waje kugira uza kugira inama ku icupa ndakuguriye mvira ngaho none umugenzi mvira ngaho none iyo nama bagutumye kuza kugirira ngaho iwanje none ugiye urasiba wumva uzomenya kuvyikingira gute gamuravyo nawe kandi je ko nama ndabivuga wamugesera we nguje kugira amanama ngaho uwari we wese none wari umunemesha kiyago rero wigize umunemesha oya kiyago ndiko mvugiye ivyo yavuze genda ubibwira abo muhiri wawe uwari we wese arashobora kwandura umugera w'igituntu kuguca mu mpembe none ivyo ndiko ndabikubwira n'amakosa abantu bavumba kwishi oya kwari kuguhanura kugira hanyuma uzuze fuma inzoga yanje uyireke kuyivugira ko amajambo si yuguze mvuma ndayinywera cyane iyo yinywa uyimare ugende ata kintu uvuze cyego ndagwaye igituntu ndagwaye umugera wasida reka kunkarira naho mpaye icupa reka guca nawe nkankamira kandi ndiko ndaguhanura ibintu bishobora gushika none nk'ivyo vyari binyerekeye kuza kubimbwirira ngaho je sinzoje nta nama yindi zoba ntibazobimbwira ndusubire no kubicisha mu kanwa ngaho none urashobora kumbwira gutyo canke nsanze wangu naho noborerwa nizo niguriye wowe uriko uramwitagutse cyane uboneka kubisa ndekera iyo nzoga washaka jewe nzoguma nza kuguhanura witaba kama abandi bitabe digiye genda none hari ico warunzaniye atari kuza kumvumba iyo mubuze ayo musorora mugenda kwivugisha ubu bujambo musaba icupa ubwo wansaba icupa ngo ndakongera mwishwanye kagenda ndakongeye inywa niryo sinamenye yuko mbwira amajambo ndagereye kuguha kugira ati utuvumba cyangwa mvuze ibyo turiko turavugana abagabo babarirwa b'urusaku n'umunyabusaka mirega n'ubundi rwari urusaku rwari rumuzanye ko twari twicaranye ngo yumvire ibyo tuvuga mugabo twabimima niwamenye ko nca nirekera abo ndabazisha ego nishuwe ega twinywera rero muhungu urya cyane muzi sinagiye ku kazi wabona ingene merewe kandi rero yabuze rwose mbega umusoro oya bigize iminsi rero muhungu barandotse ukangora utavanya kurazoraba neza aho utazosanga ari indwara zo kwa muganga oya muhungu mperuka ruguru nibaza ko naje ndiye ishano aha numva ingoro y'agahehera agahera nkaguma numva ni kose rero mwijoro ngashuha uguya rukabira rukanshijya nino amashuka nifutse akajoba kudahwa nkadahwa gushaka kurya sishake kurya inkorora yawe yo imaze igihe kingana gute indwi zibiri zirarenze kweri ne ntiwumva nkorora uyiboho ndumva ko byazananye ingata n'imigozi ndibaza ko bakaburije ibyo bishano byabo iyo nkorora imaze kurenza indwi zibiri ushobora gusanga ari indwara y'igituntu igituntu cyangwa ari igituntu ushobora gusanga ari shugwaye nyene ibyo bimenyetso byose uvuga bihuriranye n'indwara y'igituntu nenzibona ko iyo nkorora irenze wewe oya mu muhogo haharaguritse umenga n'inyama gusa nibisebe je ndiyumvira ko atagituntu bangwaye erega kugipima urazi ko bagipima kuri gusa wowe genda ukipimisha kugira umenye uko urwaye niho ushobora gusanga uronse na miteri kwa muganga shana naho noje ubu ubona twogenda nkajyari none sinzi nk'ejo ntiwumva reka rero ejo tuzoce twizindura mu gatondo ka kare uze dutonde imbere muhungu
nkagenda nkaramuka mbonye ntakize nawe uzoba urimo bangira ndakubwira rero uzokira ushitse kwa muganga woreka gukira gute kandi baba bariko bakuvura ico babona ariko nta ngorane ndumva wumfashije mugenzi yego ibyo mugenzi ni camara mugabo iyo utambwira uko je nari nafashe ingingo yuko nzotuma umuntu akaja kumbariza ku mupfumu oya yesu uko rero reka tubanze dusinde kwa muganga uzobubona abimuramvya abigitega abingozi mwese ngaha ubu nyene hey! karibu shika ninjira ingo amahoro abanyakuba amahoro amahoro nibiki